umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu hari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Na amakuru tuza kugaruka mu bisata bigiye bitandukanye cane ko yarabana n'imigenderanire n'andi makungu, aho tugiye kugaruka ku Barundi bakuru ubu bapfungiwe mu gihugu ca Tanzania. Namakuru tuza kugaruka ko mu buryo burambuye, aho binavugwa ko ibitigiri vy'abarundi bapfungiwe muri ico gihugu ca Tanzania barenga ibihumbi bibiri amajana umunani. Aba bose kandi ngo bakaba bari baragiye mu gihugu ca Tanzania bagiye gupagasa. Ni mu gihe kuri uno munsi babura amatari b'intara zihana urubibe n'igihugu ca Tanzania bariko baragiriza bamwe mu banyetanzania ko bahohotera abarundi baje gusaba akazi, abandi bakabaka ibiturire, abandi nabo bagakora ntibahembwe. Ivyo bikaba biruko mu gihe abashika ibihumbi bibiri amajana umunani 90 baba barafashwe bagapfungwa guhera mu kwezi kwa Rusama gushika muri Munyonyo uyu mwaka. Ivyo bikaba vyanashikirijwe kandi mu nama y'abarongoye intara zihana imbibe n'igihugu ca Tanzania yabereye muri komine Nyanzarake. Iyi nkuru tukaza kuyigaruka ko mu buryo burambuye, ari nako kandi tuvuga ko tubageza ko amakuru avuga ko leta y'u Burundi yoba itegekanya kugabanya amafaranga iriko irakoresha uyu mwaka hisunzwe itituka ry'ifaranga ry'u Burundi ririko riribonekeza kuri ubu. Aya nayo tukaza kuyagaruka ko murano makuru. Reka tubanze tubabwire ku vy'igisirikare imbere yuko yari karavugwa mu gisirikare imbere yuko tugaruka kuri ariya hari abana n'abarundi bapfungiye mu gihugu ca Tanzania. Muri ndamukizo uyu mwaka w'2023 nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yavyinwa n'abasirikare nk'incungwa yabo, aho yabongera umushahara akagaruza amafaranga yabo bari bamaze imyaka baranyazwe. Kuva rero muri Munyonyo uyu mwaka amarira ni benshi mu miryango y'abasirikare. Perezida Ndayishimiye yagezwa ko yabagurishije muri Kongo abasoda b'u Burundi. Ibitigiri bitazwe vy'abasoda bapfiriye yo mu mwambaro w'igisirikare ca RDC. Imiryango myinshi ntigira agakuru kabo. Hakaba kandi hari n'abasoda bakiyerera mu mashamba ya Kongo, abarokotse bavuga ko badakeneye gusubira mu ngwano badatahura. Abarokotse bagatahaho bo bashikiye mu busho. Abasirikare bafashwe mpiri ubu babitswe mu batazwi irengero. Nta kiriko kirakorwa co kubabohoza. Abasirikare benshi kandi bari mu bwoba bwo kurungikwa muri iyo ntambara. Leta y'u Burundi yibereye mu gacerere, ntaco ivuga kuri ivyo bihe bitoroshe vy'abasoda barimwo. Ese iki kibazo co kizohera gute? Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV mwaye kaze mwidonido yano makuru. Abarundi barenga ibihumbi 2,800 bagiye gupagasa muri Tanzania barapfunzwe guhera muri Rusama gushika muri Munyonyo. Ivyo bikaba biri mu bitigiri vyatangajwe mu nama babara amatari b'intara zihana urubibe n'igihugu ca Tanzania bariko bagiraho bagirije bamwe mu banyetanzania ko bahohotera abarundi baje gusabayo akazi, abandi bakabaka ibiturire, abandi nabo bagakora ntibahembwe. Muri iyo nama yahuje abajejwe intwaro b'intara zihana imbibe n'ibihugu vy'u Burundi na Tanzania hamwe n'ababura amatari b'intara z'u Burundi baraneguye ingene abarundi baje gupagasa muri Tanzania bagafatwa nabi bagapfungirwayo. Iyo batashe naho i Burundi bakakwa utwabo bagataha taco batahanye. Jean Claude Barutwa nayo uyu akaba ari buramatari w'intara ya Muyinga ati nivyo abagenda muri Tanzania bavuye i Burundi bagenda kurima canke mu bindi bikorwa. Abenegihugu basanzwe bari ku mupaka bobo baba ari inzirakarengane kuko baba basanzwe bafitaniye ubucuti n'abatanzania, bafise abagore b'abatanzania. Usanga rimwe na rimwe rero kuja muri Tanzania uca wumva ko ari ikibazo.
Ico nashaka kuvuga ni ikintu kijanye n'abantu bagiye muri Tanzania gukorerayo igihe kininiya hafi amezi nk'umunani barima, ariko hageze uko bimbura abarundi baciye babanyaga twose baca babarungika uko mbere baca babaronderera n'imodoka ica irabazana ibageza ku mupaka. Ibi bikaba vyashikirijwe na buramatari w'intara ya Muyinga, vyahavuye rero vyemezwa kandi ko na buramatari w'intara ya Cankuzo Boniface Banyenzako, aho avuga ko hari abakenyezi b'abarundikazi bavyara ku banyetanzaniya bageze kugera ku bana babiri bagaca birukanwa ubutarariye muri ico gihugu. Ni mu gihe uwujejwe uruja n'uruza mu ntara ya Kigoma nawe yemeje ko abarundi benshi bapfungiwe mu mabohero y'igihugu ca Tanzania, ku bagera ku 2,890 bari bapfunzwe muri aya mezi aheze, nayo mu gihe 1,485 bo bararekuwe, ubu hakaba hagipfunzwe bashika 1,400 ndetse na batanu. Mu yandi makuru nababwiye ko leta y'u Burundi kandi itegekanya kugabanya amafaranga iriko irakoresha hisunzwe itituka ry'ifaranga ry'u Burundi ririko ryibonekeza ubu. Ivyo bikaba vyaravuzwe ko mu nama shikiranganji yakoranye ku wa gatatu w'indwi igenekerezo 13 Kigarama uyu mwaka, abagize leta y'u Burundi bashikirije isubirwamwo ry'ibwizwa ryerekeye ukugabanya amafaranga leta iriko irakoresha muri uyu mwaka w'2023 umwaka w'2024 hisunzwe uko agaciro k'ifaranga ry'u Burundi kariko gatituka. Kubw'ivyo ngo uburyo bwategekanijwe ku bikorwa bijanye n'inyubako canke gusanura, ariko bikaba bitaratangura ngo biravanwamwo, ariko bikazoshirwa ku rutonde rw'ibizorangurwa mu mwaka uza w'2024 umwaka w'2025. Ibikorwa bitegekanywa kurangurwa n'ibigo vya leta nka Obuha, Harapi ndetse na Phonic mu gice ca gatatu n'ica kane vy'uyu mwaka navyo bigiye kuvanwamo kiretse imishahara izogumwamo gusa. Ivyo bigo bikazobandanya gukoresha amafaranga ari ku makonti yavyo. Ibindi leta ivuga ko bigiye kuvanwaho n'igurwa ry'amamodokari yagenewe ibisata bimwe bimwe vya leta, ariko mu gisirikare no mu gipolisi iyo ngingo ikaba itabereye kuko bobo bazogurirwa imodoka hisunzwe izikenewe kugurwa uyu mwaka. Ikindi kandi inama shikiranganji yasavye ni ikijanye n'uko hogabanywa itagisi itangishwa ku isukari yinjira ivuye hanze kugira ngo abayirangurira hanze bayizane ku bwinshi. Harasabwe kandi ko hogizwa na kabiri itagisi ku modokari y'agaciro iyo umuntu aguze yigira kabiri. Ikindi ni ikijanye no gusubiramwo ibijanye n'igaburwa ry'amafaranga atozwa ku masoko canke mu mazu y'ubudandaji hagati y'ibiciro vy'igisagara ca Bujumbura n'ikigo Beraho ibice 20% vyatojwe bizokwegukira ibiro vya meri ya Bujumbura. Ibi rero akaba ari vyaganiriwe ko mu nama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu irongowe ndanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye n'abandi yabashikiranganje, aho bariko bavuga ko amafaranga leta y'u Burundi yoba igiye kugabanya amafaranga iriko irakoresha hisunzwe itituka ry'ifaranga ry'u Burundi ririko ryibonekeza kuri ubu. Ni nako kandi ano makuru yacu tuyabandaniza ku yandi ariko aravugwa umugambwe CNDD-FDD, aho indongozi z'umugambwe muri zone Rutovu ya komine Bururi mu ntara ya Burunga zemereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ko zigiye gukora ibishoboka kugira iyo zone izoje mu mazone atora neza. Umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije hakaba hari mu gihe yagendeye iyo zone kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 15 Kigarama uyu mwaka mu ntumbero yo gushira izo ndongozi ku kivi. Reverien Ndikuriyo nawe yatumiriye abagumyabanga kuja ku kivi mu bikorwa vy'iterambere badasize inyuma kwigisha abanywanyi bashasha, kuko ngo ashaka ko Rutovu iba akarorero mu iterambere no mu gutora neza umugambwe. Aca bamenyesha ko umugambwe ufise intumbero yo kurerera Uburundi mu ntumbero yuko urwaruka rukorana indero runtu. Naho kandi uno munsi yagendereye amazone atandukanye. Tubibutse ko kandi
Reveriyano Ndikuriyo yanazindukiye muri zone Condi ya komine Bururi aho yakiriwe n'abagumyabanga benshi bo muri iyo zone. Akaba yishikiye muri iyo zone mu ntumbero yo kuyaga n'abagumyabanga hamwe no gushira ku kivi indongozi zatowe kurongora umugambwe muri zone Condi. Reveriyano Ndikuriyo yatanguye kubakeza kuba baratowe mu bandi bagashingwa kurongora umugambwe CNDD FDD. Akaba kandi yagiriye ko abaha impanuro zo gukomeza umugambwe. Yagize ati aha Icondi nkeneye ko muronka arenga 90%. Ni muri iyo ntumbero yabasavye kwigisha abandi banywanyi bagisigaye inyuma kugira nabo baje mu bandi. Akabaciye kandi abatekerera impapuro zijanye no gutunganya ingo, kuvyara ku rugero, gukingira ibidukikije no gutunga amatongo, gukinga amacakubiri, kurandurana n'imizi, agatima k'amacakubiri n'ibindi. Akaba yaciye kandi abamenyesha umugambi w'umugambwe CNDD ufise ati umugambwe CNDD FDD turafise umugambi wo kwigisha abana indero nziza w'umugambi turere Uburundi. Iyi rero akaba ari zone Condi kabigize ya 360 nyene iteka agendereye muri ya ntumbero afise yo kugendera amazone yose agize igihugu. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi ano makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.